Ndabaramukije ndabaha ikaze mu makuru yo kuri uno wa gatandatu twabateguriye nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize uruhara rw'abamenyesha makuru n'intangere mu gutsimbataza intwaro ibereye mu gisata c'ubutare. Ivyo vyashikirijwe n'urongoye ishirahamwe ry'abaguzi Abuko mu ruganda rwo gukarihiriza ubumenyi abamenyesha makuru mu gisata c'imibano, naho mukaza gukurikira amakenga y'abashinga amateka ku mahera yagenewe amakoperative ku mitumba mu mwanya isase idonido ryano makuru. Donge kubaha ikaze muri aya makuru tuyahere mu gisata c'intwaro ibereye. Ibimenyesha makuru ngo birafise uruhara ntangere mu gukomeza intwaro ibereye mu gisata c'ubutare. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa gatandatu n'urongoye ishirahamwe ry'abaguzi Abuko mu ruganda rwo gukarihiriza ubumenyi abamenyesha makuru muri ico gisata. Pierre Nduwayo arongoye Abuko akabona ko hari intambwe imaze gutegwa mu gukomeza intwaro ibereye mu vy'ubutare. Tumukurikire. Murazi neza yuko muri irya programme igihugu y'imyaka 10 ico gisata bagiha ikibanza nyamukuru, hanyuma natwe rero turabona yuko ico gisata hamwe gitunganijwe neza na cane n'abantu twese tukakimenya, ivyo byoheza bigafasha yuko tuza turabaza aho bigeze ku buryo ico gisata joheza kigafita uruhara runini mu vyerekeye itunga ry'igihugu. Ivyo rero haba hano iwacu canke ahandi ni gisata cama gifise ingorane, bica bisaba yuko abantu bose bagerageza kumenya bagerageza kuronka ubumenyi ku buryo boheza umwe ahari akazaratanga ivyo ashobora kugira ngo ico gisata gitunganywe neza ku neza y'igihugu na ku neza y'abene gihugu. Abamenyesha makuru rero nkuko dusanzwe tubizi, mwebwe mufise ijwi rishika kure, tuvuga tuti ico gisata hamwe mu biganiro vyanyu muza muragishimikirako, nta nkeka yuko nkuko intumbero y'imyaka 10 bavuga yuko ari gisata kibwira gutezwa imbere, mugiye murafasha turabona yuko vyoheza bigatera imbere, hanyuma n'ubutunzi bw'igihugu bikazoheza bukisununura, kandi na cane uruhara ruvuye mu tare bukibonekeza. Ntitwame tuzera kuri vya biterwa bimwe vya kera, haba akawa canke icayi, na cane yuko tubona yuko hari ibindi bishobora kuza gusahiriza. Nkuko mwabikurikiranye muri zirya nyigisho twamye duhanahana, murabona yuko turamaze gutera imbere, kuko ivyo ari byo byose mwabonye yuko guhera mu mwaka wa 2013 haragiye itegeko rigenga ico gisata. Kugira rero tuvuga tuti ivyo ari byo byose itegeko riba ryiza canke ritaba ryiza, rihari aho onye ucubona yuko hariho ugushaka nyamukuru, na cane hariho amahinyu arimwo umuntu agaheza akayadomora urutoki kugira ngo ibintu bibananye bije imbere, na cane ko tubona yuko hariho ubushake mu barongoye kino gihugu. Tukiri mu ntwaro ibereye kwijanye n'ikigo kijejwe gukurikirana icukugwa n'ishorwa ry'ubutare, urongoye iryo shirahamwe asaba leta guheraheza gushira umukono ku masezerano ajanye no kwinjira muri uwo mugambi. Pierre Nduwayo akamenyesha ko ivyo vyotuma haba umuco mw'icukugwa n'ishorwa ry'inzahabu. N'ubunyene dusubire dukurikire Pierre Nduwayo arongoye ishirahamwe Abuko. Igihugu co kunguka, kuko murazi yuko igisata c'ubutare nabivuze haba hano canke mu bindi bihugu, hari aho iyo gikoreshejwe nabi usanga mbere bija gufasha no mu bintu vy'intambara. Naco gituma bavuga bati ubwo butare rero bubwirizwa gukoreshwa ku mugaragaro kugira ngo babone iyo buvuye niyo bugiye n'amafaranga avuye mu ico ariko arakora. Kuryo rero tukigiyemo ubwo butare bugakoreshwa ku mugaragaro, nta nkeka yuko buzoca bukoreshwa neza mu nyungu z'abanyagihugu na mu nyungu z'igihugu. Hari intambwe tumaze kugerako, mugabo hari izo tutarashikako. Izo rero tutarashikako nkuko twavyerekanye muri kirya cigwa,
twoheza tugafashanya kugira ngo tuze turaraba ico bakibuze tuze turagikura mu nzira kuko twabonye yuko tumaze kubijamwo ni neza y'abanyagihugu ubutare mugabo hariho twaberetse yuko hariho bimwe bimwe bitaratera imbere cane nka urugendo gukuja muri ca gisata kwiyemeza yuko igisata c'ubutare co boneka neza sinzi initiative d'adhesion alitier turabona yuko hari intambwe zimaze kugerwa ko mugabo sinini cyane nubwo hariho bimwe muri ico gisata ya bitatu batubwiye bimaze gutera imbere mugabo hariho ibindi cyane uriko raba nk'inzahabu bavuze yuko tukiri inyuma ico rero nico gituma tuvuga tuti uko gushaka kwa leta ko tugiye turahimiriza abari bose vyega turabona yuko tweza tugatera imbere ku buryo ico igisata c'ubutare coheza kigafasha mu iterambere ry'igihugu no mu kwinjiza amafaranga mu yo igihugu gikoresha. Amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata c'imibano bamwe mu bashinga amateka bavuga ko amahera yagenewe amakoperative ku mitumba adashikira abanyagihugu bose ivyo bakaba babishikirije ku munsi wa gatatu igihe umushikiranganje wa mbere yariko ashikiriza icegeranyo c'ivyo leta rongoye yaranguye Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganje wa mbere akaba yamenyesheje ko bisunga ubushobozi amakoperative afise mu gusubiza ayo mahera inkuru tubaza Moise Misago. Ico cegeranyo cashikirijwe inama nshinga amateka na nkenguza amateka zikoranye cerekana ko hari imiliyaridi 29 zafashije gushigikira amakoperative yo ku mitumba. Uyu mukenguza amateka akabona ko ayo mahera adashikira abanyagihugu bose. Uraze ayo mafaranga yo ku mitumba adashikira neza imitumba cyangwa imitumba. Uraze ko makumyabiri kandi baturuka abanyagihugu bangana. Ahandi ushaka mukereza yitwa amakuru y'ishinganje y'ingoro hagati y'igihugu ari kibazo yavuze atanga akarero ka komine Bugarira ifite imitumba 12 kandi isaba abanyagihugu benshi. Ubona neza yuko amafaranga afasha amakoperative komine adashikira neza ku rugero rushimishije ari igihugu muri komine. Ushobora gusanga ari neza komine ariko bari batwemereye yuko ari itegeko ariko barategura byoza byaba neza yuko izo komine nazo zoronka akazi icyo kimeze. Twashaka kubaza rero yuko itegeko ryo barategura kugira ibindi bikurikira ayo makomine yoba afite imitumba mike ku mutumba ngo hafashwa koperative imwe kandi ari amahera y'igihugu nk'uko bivugwa n'uyu mushinga amateka agashaka kumenya ivyisungwa mu guhitamwo iyo koperative. Batweretse gucegeranya yuko imiliyaridi 29 zafashije amakoperative kandi bafasha koperative imwe ku mutumba. Dusanzwe tuzi yuko ku mutumba hari amakoperative menshi twabona dusabe nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ko yoshobora kubisigurira legitime ishobora fatiye kugira bahitemo koperative imwe mu makoperative menshi ari ku mutumba. Nongera nkabazana imbega ayo mafaranga bari ya budget national bakaba bahisemo kuhafinansa amakoperative imwe abari muri mwanya makoperative mwumva batakiye gute. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni agasigura ko baraba amakoperative afise imigambi igaragara yerekana ubushobozi bwo gusubiza ayo mahera. Aha agira ati bivana n'ingene baba bitunganije hari abafise imigambi isanzwe ishobora kuronswa amafaranga muri aya ni imigambi ijanye n'uburimyi n'ubworozi ubwa mbere hagakurikira iyindi migambi yoshobora kuba igaragaza ubundi buhinga buhambaye nayo iza ubugira kabiri. Ni nayo mpamvu rero ababa bafise imigambi myiza na cyane igaragaza ingene ayo mafaranga bazoyasubiza uko ntibayabahaye ngo bayagumye ni nazo rero zatorwa ubwa mbere kugira ngo zishobore guhabwa ubwo buryo. Mutino n'abataronse babyifatamo gute? Bashiraho intahishize iyo umugambi wabo warushijwe
baraheza bagatekereza. Nayo ku mahera adashikira abanyagihugu bose, umushiranganje wa mbere amenyesha ko hari intambwe imaze gutegwa mu itegurwa ry'itegeko naryo ngo bakazoremenyeshwa. Urakenuye Moize Misago kuri iyo nkuru. Dukubitire hakurya y'amazi aho kuri uyu wa gatandatu mu gihugu ca Mali bitegekanijwe ko umugwi w'inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe umutekano uza kuja i Bamako gusaba igihugu ca Mali gusubiza ku butegetsi abasivile inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi. Inkuru y'abagenzi bacu ba France 24 mwateguriwe na Haisa Liliane Inamahoro. La délégation du Conseil de sécurité umugwi urungitswe n'inama ya ONU ijejwe umutekano uzohura mu mpera z'inondwi n'abajejwe intwaro vy'imfatakibanza imigwi y'abitwaje ibigwanisho basinye ku masezerano y'amahoro yatewe kw'igikumu IRG hamwe n'abadaharanira inyungu za politike. Uyo mugwi urongowe n'ibihugu vya Kenya, Niger n'Ubufaransa ukaba uherekejwe n'uwuserukira leta zunze ubumwe za Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield. Azoba ari akaryo ku bagize inama ya ONU ijejwe umutekano kugira ico bashitseko kubijanye n'ikiringo intwaro mfata kibanza yomara no kurabira hamwe ihungabana ry'umutekano rirangwa muri ico gihugu ca Mali. Uru rugendo rubaye inyuma y'indwi imwe gusa habaye urundi rw'umukuru w'igihugu ca Ghana n'urongoye umuryango wa CEDEAO. Uwarongoye CEDEAO ku munsi w'Imana uheze yibukije urongoye leta vy'imfata kibanza Smik Otap ko abategetsi bo kubahiriza ivyo biyemeje mu gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza. Ivyo biruko mu gihe Mali isa niriko irondera abagira neza bashasha. Ubufaransa bwo bukaba bwatanguye kugabanya inteko zabwo ziri muri ico gihugu. Ni mu gihe imigwi igwanya leta yo ibandanye igwirirana ibitorohereza abajejwe umutekano. Kuri uyu w'Imana uwo mugwi udasanzwe uzokwibuka abasoda ba ONU biciwe muri ico gihugu ca Mali kuva mu mwaka wa 2013 en 2013 avant de partir pour Niamey au Niger. Mu gihugu ca Ethiopia naho ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryahagaritse ingendo zigana akarere ka Tigray inyuma y'igitero gishasha c'indege. Iryo shirahamwe mpuzamakungu ONU rikaba ryamenyesheje ko rihagaritse izo ngendo mu ntumbero yo gukinga umutekano ku bakozi bayo. N'ubunyene ni inkuru ya bagenzi bacu ba France 24 mwateguriwe na Haisa Liliane Inamahoro. Mekele bombardé pour la 5e fois cette semaine. Aho ni Makele ku mugwa mukuru w'akarere ka Tigray kari mu gihugu ca Ethiopia ahagabwa ibitero ku nshuro ya gatanu mu kiringo c'inondwi imwe gusa hatewe n'igisirikare. Leta ya Ethiopia iremeza kwiri kwirondera aho bahacumbitse hose utugwi tw'abagwanyi ba TPLF dusanzwe tugwanya leta kuva muri munyonyo umwaka uheze. Kuri uyu wa gatanu igitero co mu kirere catumye indege y'abagira neza yishiramwe mpuzamakungu ONU isubira inyuma. Ivyatumye iryo shiramwe riba rirahagaritse kujana imfashanyo ryahora ritanga kabiri mu ndwi muri ako karere gasanzwe kageramiwe n'inzara. Umuhuza bikogwa mu biro vya Onati sinkekeranya ko leta yari yamenyeshejwe neza ko indege yacu ihaguruka, ariko nticabujije kwisubizwa inyuma yamaze kuguruka bivanye n'ivyariko bibera hasi. Umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed yari yarungitse abasirikare muri ako karere kari mu buraruko mu ruhigi rw'abari mu ntwaro biyonkoye ku butegetsi baja mu mugwi wa TPLF. Inyuma y'amezi atari make hari ugushamirana kwahitanye abantu benshi, haramenyeshejwe uguhagarika intambara kwatumye abaroberi baca mu ryahumye leta bifatira uduce atari duke, ariko haracindwa izibiri leta ya Ethiopia imenyesheje kwigiye kongera kugaba ibitero muri ako karere. Mu mwaka umwe izo ntambara zahitanye ibihumbi bitari bike vy'abantu n'ayabagera imiliyoni zibiri barataye izabo. Le conflit a tué des milliers de personnes et en a déplacé plus de 2 millions. Ni hano amakuru twari twabateguriye haciye arangirira. Tuboneho n'akaryo keza kubukeza mugenzi wacu Elia Nibere nibigira araye ashinze ugwiwe n'umutambukanyi wiwe. Radio Televiziyo Isanganiro ikaba yongeye kubakeza namwe aho muri muwandanye mugira ibihe vyiza na Radio Televiziyo Isanganiro.
Isa